My name is MCYT, MC de la Capitale Politique, the big MC of the town, Ikirura OG. Nikisema MCYT of the town, Mr. Vibe aka King of Five. Bwa mbere ndakumenyesha ko umuziki cyambere uhera Gitega. Ku kijanye n'umuziki ingoma ivyo ni ivy'Igitega. Ingoma muri rusange bihera Gitega. Hama kubijanye n'imbona kazoza event 2025 edition ya mbere mwirihiganwa ndabizeye n'impano bashoboye ndazizi nivyo bashoboye ndabizi. Impano n'ubutunzi nawe yizane dushire hamwe imbona kazoza nyaruka. Kwazina kanje nitwa Uwimana Dorine. Hama je uko niyumva numva nezerewe cyane bimwe byimva mutima. Ntushobora kuvuga n'ubu nyene mpagaza hanyene kugafasha nyene ndose. Ntegezwa kuzogakoresha uko bikwiye kugira abandi bafite impano batashoboye kuzerekana kugira nabo bazobone yuko abasanzwe nserukira troupe Gacinkware umugwi usanzwe ukina udukino dusanzwe dufise dukina n'igikino feuilleton citwa iyo tuja cya kuri radio Terembere FM ivugira ngaha Gitega. Hanyuma nkaba mbaye wa mbere mw'ivyo by'ibikino nkaba numva nezerewe cyane ndanezerewe cyane kuko ni ibintu mu bisanzwe ego umuntu agenda guhiganwa mugabo kuba wa mbere urumva yuko bitegeza nyene kumva yuko nyene umutima ushitutse. Nagoma nshimire cyane diaspora burundeze kubona yatunganije amahiganwa. Hanyuma inuzenye akagashimwe turose tukaba tugiye kugakoresha cyane muri troupe Gacinkware kugira ngo dushobore gutera iyindi ntambwe kuko twari dusanga dufise imigambi itari mike ijanye no guteza imbere igikino iyo tuje dusanzwe dukina. Hanyuma rero nkaba niteguye kuja guhiganwa n'abandi bava mu zindi ntara z'igihugu ibujumbura kandi nkaba numva yuko ntekanye mu mutima ndizeye ko nibujumbura bizogenda neza. Murakoze. Ku mazina nitwa Akimana Arkeri nkaba naserutse hano muri diaspora tuvuga inkingi z'imbona kazoza event iserukiye intara ya Mwaro aho nanje navuga ko ubwanje nanje ndi mu diaspora kuko mva mu ntara ya Mwaro mugabo nkaba sanzwe nkorera ibikorwa byanje cyane cyane by'ishure mu ntara ya Bujumbura. Ubu rero jewe nari niyandikishije nabibonye neza ko ihuwa kiye kuba cyiza cyo ndavuga nti aha no guserukira intara yanje ya Mwaro atakwirirwa ndaca mu zindi ntara kuko intara ya Mwaro nayo yari ikeneye abayiserukira. Hama kucerekanye no guteza imbere impano yanje vraiment ndashimira Imana bwa mbere na mbere kuko yarampezagiye ikampa impano nziza nk'iyi. Ndanezerewe cyane kubona ntahukanye kano gashimwe n'amahera navuga nti mwino misi twari dusanzwe turimo n'amahera atari make cyane. Kaje rero nk'umujene cyane cyane w'umunyeshuri ngiye cyambere na mbere kwiga ingene ngiye gukoresha aya mahera mu migambi yo kwiteza imbere. Ku mazina yanjye nitwa Niyo Kwizigwa Deborah. Hama nkabanezerewe cyane gose ndishimye cyane ndanezerewe gose kuba tuzohiganwa kuba Rw'Igihugu numva nishimye cyane. Nabaye wa mbere mu rwego rw'abaririmbyi ego Jemba ndashimye kubona ntahukanye ikibanza ca mbere muri domene yo gucapa kandi ndishimye gose ndaryohewe ku rwego rw'igihugu naho ndifuza yuko agashimwe nzokazana ngaho Igitega iwacu kuko na kare turashoboye turafise impano kandi twagerageza tugakora tukitanga. Hama ano mafaranga ndonse ndifuza yuko noca mpiga umugambi nkakora kugira ndabe ko mu mwaka uza na jenzo banashikise kuri mbona kazoza nkorekesheje ano mafaranga nyene. Murakoze. Television Tanganyika.